Ese koko abasirikare b'u Burundi bapfa nk'isazi ku rubuga rw'intambara bambaye umwambaro wa FARDC mu gihe baba bari kubaragwana n'umuhari wa M23? Vyaba bisiguye yuko n'ubu vyoba bigiye kwibonekeza mu nyuma z'igitero gikomeye cyane kigiye kugabwa mu nyuma z'uko nanone igisirikare cy'u Rwanda RDF, igisirikare cy'u Burundi naco nyene gushika ubu ngubu bigiye gutana mu mitwe. Mbahaye ikaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese mviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Mbanje kubipfuriza umwaka mushasha wa 2024. Amakuru akomeye cyane yeje kurushikana amakuru ateye ubwoba. Ese igihugu c'Ubugande co bagiyeje guhereza gasopo Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru akomeye cyane yeje kurushikira uwacyuriye igihugu kibanyi c'u Rwanda indagara, isazi n'ibindi bitandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye kuri aka gatondo niho yatanze itegeko ku basirikare ariko baciye banka iyo ngingo. Perezida Evariste Ndayishimiye yamaramarijwe imbere y'igisoda ciwe mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ava mu gisirikare ari amakuru ateye ubwoba yagezwa kuba yarahemukiye abasirikare, none n'abandi banse kumva ingingo ikomeye cyane ya kizigenza. Amakuru akomeye cyane dufise ateye ubwoba na amakuru tugiye tuze kugaruka ko ese koko Perezida Evariste Ndayishimiye yarafise umugambi ukomeye cyane wo gushika i Kigali. Amakuru dufise ateye ubwoba yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye muri aka gatondo yatanze itegeko ku basirikare ariko baciye banka iyo ngingo ikomeye cyane, nanone yari irimwo imigambi iteye ubwoba. Yamwagirije nanone yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba nanone ariko arashora intambara ku bihugu bitandukanye. Iyi ntambara ishobora gukwegera abarundi n'abatari bakeyi bikongera gusubira nk'uko vyibonekeje mu mwaka wa 2015 amaraso agasubira gusesekanga mu gihugu c'u Burundi. Basirikare batangaje yuko banze iyi ngingo ya Perezida Evariste Ndayishimiye, basavye yuko yotanga imihoho. Ukuri nukuhe ku gisirikare c'u Burundi? Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe abasirikare bomwemerera arashobora gusambura igisirikare cose co mu gihugu c'Ubugande canke ic'u Rwanda, mu nyuma z'uko turazi neza yuko igisirikare cacu gifise inguvu ziteye ubwoba ariko uwugitwara nanone ntafise inguvu zo kugitwara, mu nyuma z'uko biboneka yuko abasirikare bobo baba bagiye gutangaza ikintu gikomeye cyane. Ese ayo makuru nayo ukuri canke vigoba ari ububeshi? Munyemere dutange umuco kuri aya makuru akomeye cyane ariko arakwiragizwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Amakuru ariko arava mu biro vy'umukuru w'igihugu n'ayandi makuru ariko arava mu gisirikare cacu c'u Burundi. Mbahaye ikaze. Reka rero nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu, abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, namwe mwese muri mu ntara zitandukanye, abari mu Kirundo, Muravya, abari mu makomine agiye atandukanye, mwese muhawe kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Reka rero nsubire ndagukengurukira cyane nshuti munywanyi kuri wowe waje gupyonda ijambo sabone, kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba muri musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracaho narakazojya nawe nyine pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayera amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu, mukatorezwa n'umugwi wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Perezida Evariste Ndayishimiye ashoboye nanone gutangura urugamba rukomeye cyane mu nyuma zo kwifatira ku gahanga umukuru w'igihugu kibanyi c'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Mu ijambo rikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza rigaragaza umubabaro n'agashavu agabisha abanyagihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye umenyesha amakuru wacu yabandanije kubaza ikibazo ku WhatsApp yaheruka gutanga ariko gushika ubu nta nyishu turaronka. Ibibazo by'abasirikari bazindutse babaza muri aka gatondo ni ibibazo biteye ubwoba. Ese nanone igihugu c'Ubugande co bacatanguye kwivanga muri iyi ntambara igiye kuduza n'igihugu kibanyi c'u Rwanda? Umusirikare umwe yabandanije asaba Perezida Evariste Ndayishimiye guhagarika iyi migambi yiwe yose yo kwibonekeza mu ntambara igiye gukwega akarambara ivyoba mu gihugu kibanyi c'u Rwanda canke ku gihugu cacu c'u Burundi. Biraboneka yuko agiye gutosekarira ibintu bitari bikeye bivanye n'umubano hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda.
Amakuru dufise nuko gushika ubu ngubu n'ibihugu bibanyi bitandukanye vyatanguye gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye kugabanya inguvu ariko arashira na cane ategwa n'agashavu. Perezida Evariste Ndayishimiye agaragaza yuko igihugu kibanye c'u Rwanda ni naco nyene giha indaro umugwi Intambara, niko yashikirije imbere y'abamenyesha makuru bo mu gihugu cacu. Amakuru dufise yo kwizegwa arateye ubwoba, munyemere tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Ndababwira ukuri ibigiye kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba. Abasirikari bagireje Perezida Evariste Ndayishimiye kuba ariko arabashora mu ntambara nk'iyo yabashoyemwo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Gushika ubu ngubu bamwe banse ingingo yiwe, abandi nabo bari mu mugambo uri ku butegetsi wa CNDD-FDD biravugwa yuko batanguye kwiyamiriza Perezida Evariste Ndayishimiye. Baba bagiye gusohora itangazo rikomeye cyane. Mu nyuma z'amajambo akomeye cyane duhejeje kuronka tujya tuze kubashitsa ko mu buryo bw'idonido, hari mu kiyago Perezida Evariste Ndayishimiye mu ikampu ya Cibitoke, aho nanone yari bubandanirize urugendo rwe yerekeza nanone muri Escam mu ishuri rya gisirikare. Amakuru yo kwizerwa dufise na amakuru ateye ubwoba, munyemerere tubanze tuyatangurireko. Turagaruka nanone ku bikomeye cyane mu gisoda c'u Burundi. Ese igisirikari cacu kiriko kiranka kuja ku rugamba coba ari igisirikari kimeze gite? Perezida Evariste Ndayishimiye aragezwa nanone kuba akora ibikorwa bitandukanye mu gutwara igisoda. Reka tubanze dutangurire ku bijanye n'ubuhemu mu nyuma z'umusoda akomeye cyane gusa gushika ubu ngubu yahejeje kuturungikira ubutumwa bukomeye cyane. Abatwara igisoda barahemukiye ingabo z'u Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ni ntayi wahoze ari umusoda ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko nanone Perezida Evariste Ndayishimiye wewe gushika ubu ngubu ntavyumviriza neza, bivanye nuko uyu musirikare yatanguye agira ati: ndabaramukije jewe umbabarire ngire ico mvuze kuri ibi. Nanone nariko numviriza kuri imbonesha kuri yanyu ya Burundi News TV ku kibazo c'abasoda bari mu kaga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Narabaye umusirikari kandi ndazi ivyo umusoda afatwa ku rugamba. Perezida Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu ntashoboye gutwara abarundi mu nyuma z'uko nabo bafashanye mu gutwara igisoda badashoboye. Vyatumye ngira amakenga menshi na cane numvise ko abasirikari baja muri Kongo batabwiye misiyo bajanyemo. Ariko nanone abo basirikari ni bantuki. Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yigira nkana nabo bafatikanije kurongora igisirikare. Umusirikare agiye ku rugamba aronswa na cane kandi aronka amategeko akwiye n'ibikoresho bikwiye. Bakamubwira umwasi agiye kugwanya ko afise inguvu, ibikoresho afise nuko ibitigiri vyiwe bingana. Nanone naho benshi batazi neza ibitigiri vyabo, baramubwira zone de combat, nanone akagenda azi neza ko agiye ku rugamba. Ivyo biheze abategetsi barabaza ko atakibazo abasoda bafise canke ko atawugwaye muri bo. None ivyo vyose vyoba vyarabaye babaye nanone bitabaye Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bafadikanije kuyobora igisirikare bazoba baramenje, kandi nanone bazoba bakwiye kuja imbere y'intaye narijya twumva abasoda bagenda bambaye idarapo y'ikindi gihugu. Hanyuma kuri barya basirikari banze gusubira ku rugamba, nta kosa bafise na gatoya kuko nta tegeko nanone baronse ku rugamba. Ubundi umusirikare atanye urugamba abandi akwiye guhanwa vy'akarorero kuko abahemukiye igihugu camwibarutse, nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahemukira igihugu akagurisha ingabo ziwe. Ariko barya basoda bo gushika ubu ngubu birumvikana ko bahemukiwe. Nivyo rero biriko biratuma inyigisho, ingamba n'ibindi bitandukanye biriko biratangwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko nanone abasirikari batariko baravyiyumvira. Ni mu nyuma z'uko uyu nanone abaye uwa kabiri azi ivy'igisirikare abona yuko abatwara igisirikare c'u Burundi bahemukiye u Burundi kubera ibiriko birabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ubwoba n'igishikari vyose kuri Perezida Ndayishimiye. Umwanya ku mwanya hashobora gutangazwa kudeta mu nyuma z'uko yagiriza igihugu kibanye c'u Rwanda kuba nanone carahaye indaro abo nanone bibonekeje mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Abasirikare bari muri Kongo baremeza ko bajanwa iyo batateguwe, ko nanone batumva urugamba bariko, nanone badahabwa ibigwanisho n'ibikoresho bikwiye.
ibigwanisho bikomeye bihabwa abasoda ba Kongo nabo bita nanone aba FDLR n'aba Wazalendo, nanone abo basoda bakabisigira umuhari wa M23 igaca nanone iza kubirasisha abasoda b'u Burundi. Ubuhemu bukomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yakoreye igisirikare cacu. Ibi nivyo rero bitumye igisirikare gushika ubu cahoze ari igisirikare c'igihangange irya nino muri Afrika kijana none kugarukana amahoro mu bihugu bitandukanye nka Somalia, Central Africa n'ahandi hatandukanye nko muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. None ni gute abo basirikare boba banse kuja ku rugamba mu gihugu kibanye c'u Rwanda gutera mu nyuma z'uko ku munsi w'ejo harungitswe abasirikare, ariko nanone abo basirikare baca banga ingingo ikomeye cyane yo kubandanya. Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo gusaba umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'ubutegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateri Reverien Yarondi Kuriyo kumufasha mu gutegura urwaruka, imbonerakure no kwinjiza iyindi misore muri izo mbonerakure kugira ngo zitegurire urugamba. Ni gute igisirikare c'u Burundi cahora kera kiri mu bitumwa ko kiriko nanone kirananirwa muri Nord Kivu muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo kikagaragaza n'ibikorwa bibi vya Perezida Evariste Ndayishimiye? Ni munyemere tugaruke gato mu makuru y'akahise, ni mu nyuma z'uko turi buze kwibanda ku ngingo zikomeye cyane ku gisirikare cacu c'u Burundi. Igisirikare c'u Burundi casubiyemwo mu mwaka wa 2004 citwa izina rishasha FDNB risubiriye FAB, ryari rishizweko mu mwaka w'1960. Igisirikare c'u Burundi FDNB cabayeho biciye mu biganiro birebire vyashitse nanone ku masezerano atandukanye yo guhagarika intambara no gusubiza hamwe yi Arusha muri Tanzania ku igenekerezo rya 28 mu Kakaro umwaka wa 2000. Amakuru dufise yo kwizerwa mu nyuma z'uko duhejeje kuronka amakuru avuye muri Etat Majoro. Munyemerere tubasubize mu nyuma gato tubabwire idonido ku gisirikare cacu c'u Burundi. Igisirikare categerezwa kugarukana amahoro kandi kitisukirwa mu ntambara no mu rugamba, tubandanije kandi tugereranije no mu bindi bihugu. Ico gisirikare rero kigizwe ahanini n'abahoze mu gisirikare ca kera hamwe n'abasirikare bavuye mu mirwi yitwaje ibigwanisho yahoze igwana abita nanone PMPA. Abo nanone banyuma ni CNDD-FDD, CNDD ya Nyangoma, FNL hamwe n'ayandi mu mashami atandukanye, Icanzi, Agatorwaso, Gatayeri, Florine. Umwihwezo wa Bonfil Niyongere. Inkuru ya Burundi News TV, amakuru dufise arateye ubwoba. Twibutse muri rusange ico abantu bakeneye kumenya gikomeye. Indongozi z'igisirikare ca kera zaratanze ibihano ku basirikare bahoze muri abo basirikare no mu gisirikare ca leta bari mu gasho, nanone bituma humvikana ko hari abasirikare benshi bitumwa ko mu ntambara. Nubwo biruko ukuba igisirikare kirimo imigwi itandukanye ntivyakibujije kwiyubaka no kwikomeza kugira ngo cerekane ubutware bwa nanone bwaco muri Somalia imbere y'imigwi y'iterabwoba nka Al-Shabaab kuva mu mwaka wa 2007, imyaka 3 gusa inyuma y'iyubakwa ryacu. Amakuru akomeye cyane ahari ahejeje kudushikira ateye ubwoba nuko gushika ubu ngubu igisirikare cacu cacitse intege bivanye n'itegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bafadikanije mu gutwara igisoda. Ubunyamwuga bwaco bwaraniyerekanye kandi muri Repubulika Central Africa muri MISCA n'inyuma ya MONUSCO kuva mu mwaka wa 2013. Kubw'utwigoro twa bamwe mu ndongo z'igisirikare zarungitswe kunosogoza ubunyamwuga bw'igisirikare, bahuye n'ingorane za politiki icanishamwo ya CNDD-FDD yamwe ishirwa imbere kuva bakiri mu ishamba na cane mu kugwanya abasirikare bahoze ari abo mu gisirikare ca kera. Hagati yaho umwaka wa 2005 n'2010 haravukijwe imigwi yitwa Nonoka ku ntwazangabo z'abasirikare n'ibindi y'ibisongerezi. Abayigize bari abahoze ari abagwanyi ba CNDD-FDD. Umugwi wahoze ari uw'abagwanyi b'abahutu wahavuye nanone uba umugambwe uri ku butegetsi mu mwaka wa 2005 bivuye ku masezerano ya Arusha.
ukudahana ivyaha vy'agahobeраmunwa nanone vyibonekeje vyakorwa n'indongozi y'igisirikare ca CNDD-FDD nka Colonel Bigirimana yarongoye akarere ka kane k'igisirikare imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi ntawovuga ko vyijanye. Mu mwaka wa 2010 gushika mu mwaka wa 2015 ubwo hadukaga uruhagarara rukomeye cyane rwo gutembagaza ubutegetsi no kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuyisi Perezida Petero Nkurunziza ko nanone hadashobora kuba akaga. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ku bw'intureka z'inyuma y'amatora y'2010 n'igandagurwa rya bamwe mu banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi na cyane FNL na MCD nanone MCD umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD wongereje akariro mu mabi wariko urakora. Hamaze gutoroka na cyane zimwe mu ntwazangabo za FNL nka Aloys Nzabampema nanone yashinze umugwi w'abagwanyi muri Sud Kivu ubuseruko bwa Kongo. Ubutegetsi bwiyumvise ko nanone bugiramiwe n'ivuka ry'umugwi w'abagwanyi. Ubwo butegetsi bwaciye bwigisha urwaruka rwawo kugira ngo nanone bugire igisirikare cyo ku ruhande. Nanone urwo narwo rukaba rwarakoze amabi yatumye nation yoniyo ziritwa kandi zitwita inkorabara. Kimwe nanone mu kigabane gikomeye cyane n'inyigisho za gisirikare zahabwa imbonerakure mu kiyaya c'uruzi nanone Rusizi mu Kiriba onde muri RDC. Inyuma y'izo nyigisho za gisirikare imbonerakure ziyumvisemwo ko ari intakorwa ko zishobora gukora ivyo ari byo byose. Nyuma nanone zarashobora kwiha n'uburenganzira bwo gutera no gukubagura abasirikare n'abapolisi na cyane atabwoba bw'uko bohava bakurikirana. Uburorero bumwe twotanga Kanyosha na Gihosha ibujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi no mu Kirundo uburaruko. Imbonerakure nanone zakora ayo mabi ataco zigeze zinona. Inyigisho za gisirikare ikiriba nanone zatumye kandi haba ibihume nka Rukoti mu gisagara ca Bujumbura no mu makomine ya Mugongo, Manga, Rusaka na Gasozi mu ntara za Bujumbura na Mwaro hagati hashira uburengero. Uretse ubwo gwaruka nanone rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD abasirikare baturuka mu mugambwe wa CNDD-FDD baranabonetse mu bikorwa vy'ububisha aho nanone babonetse bariko barakubagura mbere bakanica bene wabo b'umuheto nanone bahoze mu gisirikare ca kera. Nivyo nanone vyabaye ikarusi hagati hashira ubuseruko aho intwazangabo yitwa wa kwanza yishe igisongerezi c'ipeti rya Prime Sergeant nanone Major yavuka muri rya Rusero imuravye hagati mu gihugu. Iyo ntwazangabo nanone wa kwanza ntiyigeze ikurikirana amabi menshi yakozwe yabaye akamizwe n'ingoma. Nubwo hari utwigoro no kwitanga kw'abasirikari b'abarundi ubutegetsi bwa CNDD-FDD ntibwigeze buha iteka rikwiye abasirikari b'abarundi baguye ku rubuga rw'intambara muri ivyo bikorwa bitandukanye vyo kugarukana amahoro. Aha ni nka General Major Juvenal niyo iyunguruza, General de Brigade Salom Ndikumana, Colonel Nyarubu umuganga wabo hamwe na bamwe mu basirikari b'abarundi biciwe muri Somalia kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2000. Amateka yeje kwisubiramo mu nyuma z'uko n'iteka ritariko rirahabwa abasirikare bacu bariko baragwa mu ntambara badatahura muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu nyuma z'uko bobo basigura yuko batazi ico bariko barapfa n'umuhari wa M23. Imigumuko hamwe n'itembagazwa ry'ubutegetsi vyaburijwemwo n'amaraso agaseseka. Imyiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo c'umwisi umukuru w'igihugu Perezida Petero Nkurunziza yaraburikiwemwo n'inguvu zidasanzwe. Iyo myiyerekano ariko yari iy'amahoro. Igeragezwa ry'ubutembagaza ubutegetsi vyaranze nanone ku wa 13 Rusama ryerekanye ko vyanze ko igisirikare c'u Burundi cigwana neza mu gihe ababikurikiranira hafi bakibona nk'iki nyabuhinga. Ni mu nyuma z'uko inyuma y'iryo igerageza nanone ryo gutembagaza ubutegetsi ryanze zimwe mu ntwazangabo zahagaritswe hamwe nabo zitwara izindi zirahunga.
abasirikari barabuzwe irengero inyuma yo kunyuruzwa n'abakozi bigendereza, abandi baricwa na Colonel Darius Ikurakure n'abasirikare bacuditse nawe nka Premier Sergeant Major nanone Ndayishimiye n'abandi benshi. Perezida Evariste Ndayishimiye yama yibonekeza muri ibikorwa bitandukanye, niko abo basirikari batomora. Intwazangabo z'ipeti rya general nabo Colonel nanone barishwe no ku murango izuba riva atankurikizi, kandi ubutegetsi ntibwigeze bukora amatohoza. Aho twovuga igandagurwa rya General Adolphe Nshimiyimana, General Atanas Kararuza n'intwazangabo zari mu karuhuko k'izabukuru nanone nka Jean Bikomagu na Rufyiri. Ni mu nyuma z'uko urupfu rwa Adolphe Nshimiyimana nirwo nyene rwagereranije ubutegetsi, anahabwa iteka na Nkurunziza mu gutanga itangazo ku Burundi no ku Barundi bose. Mu kiringo ciswe nanone ciwe cose ca gatatu, Nkurunziza yarashoboye gukina urukino rutandukanye kandi rw'ubwoko na cane cane kugira ngo agume ku ntwaro, anakura ubumwe bwari nanone bwararanzwe abakoze imyiyerekano bakanagerageza gutembagaza ubutegetsi. Ugutakaza inguvu kw'igisirikare vyaraboneka ko bishoboka nanone ko hoba ko nanone hoshimirwa na cane cane ukwitanga kw'ingabo zaco ziri mu bikorwa vyo kugarukana amahoro mu mahanga na cane cane muri Somalia no mu migwi ya AMISOM. Ni mu nyuma z'uko umwaka wa 2020, reka twihute gatoya, igisirikare catanguye kumva ko nanone ibikorwa vyo kugarukana amahoro muri Somalia biriko birahera gifatiye kwigabanurwa ry'ingabo nanone zaco n'ihindagurwa ry'izina ry'ibikorwa ryavuye muri AMISOM rija kuri ATMIS. Ni mu nyuma z'uko hagati aho haribonekeza agashavu kenshi mu basirikari bava muri ivyo bikorwa vyo kugarukana amahoro, kuko bashobora gutaha imbokoboko inyuma y'umwaka wose bari kuri ivyo bikorwa, canke nanone mbere umwaka urenga, canke nanone mbere n'ishumbusho yabo idatanzwe ku bubiko bw'amabanki. Nanone mu mwaka wa 2023, mu mwaka uheze gatoyi, reka tubashitse ko idonido. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarongoye kandi yabandanije gutwara igisoda na cane cane anatwara abarundi. Yarongereye imishara abasirikari bose ku rugero rwose. Ivyo vyatumye abo basirikari bashima, ariko uko gushima kwamaze umwanya mutoyi cane, bivuye ku buzima buzimvye hamwe n'ibikorwa vyo kugarukana amahoro muri Nord Kivu, kugwanya umuhari wa M23 kubw'amasezerano hagati ya Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye. Abasirikari mu Burundi bapfa nk'isazi ku rubuga rw'intambara, bamwe mbere nanone bakagirwa imbohe n'abagwanyi ba M23. Twosigura gute uko nanone gusubira inyuma kw'igisirikare cacu c'u Burundi cahora bitumwa ko mu mwuga? Ubwa mbere nanone ivyo bikorwa vyo gutuma nanone abasirikari bacu mu mahanga na cane cane ibi vyose biriko birakogwa mu ibanga ntangere gushika ubu ngubu. Abasirikari barungikwa muri RDC ntibaziranye kuko baratogwa mu makampu atandukanye. Ikirenze ko baja kugwana ku ruhande rwa FARDC bambaye imyambaro y'igisirikare ca Kongo n'intera hamwe FDLR na Wazalendo, imisore y'inkorabara ishigikiwe n'abategetsi ba Kongo. FARDC na FDLR na Wazalendo barabarusha ibigwanisho. Iyo rero bagiye ku rugamba nanone kugwanya umugwi wa M23, nta na bumwe bufasha nanone barangwa. Bimaze kuba uko abasirikari babana none bagiye kugarukana amahoro baca bumva ko barahenzwe nanone guhemukirwa ubwa mbere, kuko bagiyeyo batabwiwe ikibajanye. Uguhemukirwa kandi kuba nanone babona ko bambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo, bambaye kandi bagwanana n'aba FDLR n'aba Wazalendo. Birababaje cane kuba igisirikare cacu cahora kirenze ku isi muri Afrika na cane cane gitanga akarorero mu bihugu bibanyi, gushika nguco akiriko kirakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho bivanye n'intwari y'agahotoro ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Uguhemukirwa kandi nk'uko nanone bwaba ubutegetsi canke igisirikare nanone nta numwe yemera ko bari muri Nord Kivu, nubwo hari abapfa, abakomereka, abafatwa mpiri n'ababurwa irengero, bikerekana ko ivyo bikorwa ari vyo nanone vyo mwibanga cane.
abanze kuja kugwanya umuhari wa M23 bariko baraborezwa igufa nanone mu busho bwo mu Burundi. Ariko ingaruka n'isambugwa ry'igisirikari ubu kigizwe n'abacitse intege n'abuzuye agashavu ntirizosiga abarongoye igihugu amahoro. Ni mu nyuma z'uko barindiriye akanya gato. Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bafashanya mu gutwara igihugu cacu c'u Burundi bakwiye gutorera inyishu iki kibazo. Reka twigarukire gatoya ku matati ari hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye yacuriye ico gihugu kuba kitazosubira kuronka indagara, isazi n'ibindi bitandukanye nk'imikeke n'ikiyaga Tanganyika. Perezida Evariste Ndayishimiye ivyo vyose vyarakwiragijwe irya nino ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, imbuga hwaniro zitandukanye, aho zemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ayo majambo yavuze ari amajambo atarakwiye nk'umukuru w'igihugu. Aracurira abo banyagihugu mu gihugu c'u Rwanda kuba batazosubira kuronka indagara n'ibindi bitandukanye. Biteye agashavu pe. Birababaje cyane niko umusirikari wacu yamenyesheje, ariko atashimye yuko tuvuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe. Muri aka gatondo ndabibutse yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yatanga itegeko rikomeye cyane ku basirikari bacu, ariko nanone baciye banka iyo ngingo ikomeye cyane. Mu nyuma z'uko gushika ubu ngubu nanone muri Escam hateguwe nanone imyiyerekano ikomeye cyane, aho ingabo, ibifaru vya muzinga, ibimodokari vya muzinga vy'intambara karuhariwe nanone biteguriye kujabuka. Ariko haribazwa niba vyoba bigiye kujabukira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo guhangana na Red Tabara, canke nanone vyoba bigiye kujabuka mu gihugu kibanye c'u Rwanda guhangana na Red Tabara, nk'uko Evariste Ndayishimiye abishikiriza yuko Red Tabara amabiro yazo nanone n'ibindi birindiro vyayo nanone biri muri ico gihugu c'u Rwanda. Ese kuko igihugu c'u Rwanda coba kiteguriye intambara bihagije ku buryo turashobora gutana mu mitwe? Ese koko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe yoba afise inguvu zingana iki mu bijanye no gutegura urugamba mu guhangana na cane cane n'igihugu kitosukirwa mu ntambara? Kuko nanone murazi yuko igisirikari ca RDF kiri mu bisirikari bikomeye cane irya nino ku migabane ya Afrika. Ndabibutse yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nubwo biruko bamwe mu basirikari ntibamushigikiye, nta nivyo biriko biratera agashavu abatari bakeya. Biboneka yuko dushobora gutsindwa urugamba tutaragerageza. Gusa Perezida Evariste Ndayishimiye Imana imugende hafi kugira ngo iyi migambi nanone ibandanye, kandi Imana ituze aya mabi yose agiye gukorerwa abasirikari b'u Burundi. Ndababwira ukuri, Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo gutegura uru rugamba, ndabibutse yuko u Rwanda narwo nyene rwatangaje yuko rwiteguriye bihagije iyi ntambara, mu nyuma z'uko rutangaza yuko rudatewe ubwoba n'amajambo y'abakuru b'ibihugu vyompi, coba igihugu ca Kongo canke igihugu c'u Burundi. Ivyo rero bikaba vyaravuzwe na Lieutenant Colonel Simoni Kabera mu minsi iheze. Ntimuje kure, ibiganiro vyacu n'akagaruka turaza kugaruka dutanga umuco kuri ayo makuru nari twabateguriye. Nizere ko waje gupyona ijambo sabone kugira tuze turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabakengurukiye cyane inshuti banywanyi muri nga mu gihugu cacu c'u Burundi n'abari mu gihugu kibanye c'u Rwanda n'abandi bose badukurikirana baherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububirigi, Ubudage n'ahandi hatandukanye.